Je nitwa Eric Nimubona, nkaba ndi umuganga wo mu Gifaransa bita médecin généraliste. Nkaba nubatse, nkaba mfise abana babiri, abahungu babiri, Jeremy et David. Nkaba nubakanye n'umupfasoni yitwa Alida Mutebutsi. Nkaba ndi umukristo, narakijijwe kuva muri 2007. Nkaba ndi mw'ishengero ry'umwungere mwiza canke Église du Bon Berger mu Ngagara. Nkaba nsanzwe nyoboye ishirahamwe ry'abaganga rukristo mu Burundi ryitwa BCMDA ni mu Congereza. Amajambo yose mu Congereza ni Burundi Christian Medical and Dental Association. Kubumva ikirimi cy'icongereza cyangwa ko ni ishirahamwe rihuriramwo abaganga n'abadentiste mu Burundi bakijijwe. Ishirahamwe ryacu cyangwa umuryango, dukunda kubita umuryango. Umuryango wacu watanguye muri 2008. Ntiwatanguye witwa BCMDA, ndabigusigurira, ariko watangujwe n'abanyeshure bahuriye mu gisata cy'ubuvuzi muri Université y'u Burundi. Hanyuma bamwe muri bo tanga kuvuga ati none ko twakijijwe, ko twamenye Imana, mbega ko twaje kwiga igisata cy'ubuvuzi, ni iki Imana idushaka ko muri iri shure tuje kwiga? Ati icyo tuzi cyoco nuko Imana niyo yaturungitse hano kandi ishaka yuko turi hano ku bwayo. Ati rero ni byiza ko tugira ubumwe kugira ngo umwe wese ntatakaze intumbero yiwe. Nicyo gituma rero bacu batanguza barakorana, basangira ijambo ry'Imana, bashingirana intahe, bakomezanya ubuzima bwo mu kinyeshure. Urabona yuko ari ubuzima bugoye, mugabo baterana intege. Yego hari muri 2008 ama 2009 barabandanya, ariko muri 2010 niho twemerwa mu gihugu n'amategeko y'igihugu ku izina rya Christian Medical Student Fellowship cyangwa CMSF, ishirahamwe rukristo ry'abanyeshuri biga iby'ubuvuzi mu Burundi. Aho rero baciye bahuza nabo biga muri Hope, faculté ya médecine muri Hope na faculté ya médecine muri y'Ingozi n'iy'u Burundi. Noneho tuba umuryango umwe w'abanyeshuri mu Burundi bakijijwe, bakunda Imana kandi batahura yuko Imana yabatumye mu gisata cy'ubuvuzi. Niho rero twaca tubandanya, urabona ko haheze imyaka myinshi. Ariko muri 2018 kubera benshi muri twebwe bari barahegeje, baramaze kuba abaganga bakorera hatandukanye mu gihugu, hari n'abandi bakora mu Rwanda, za Kenya, mu Faransa n'ahandi, abandi bari kwiga. Turavuga ati ntiyoguma ryitwe shirahamwe ry'abanyeshuri kandi tutakira abanyeshuri twese. Niho rero twaca duhindura izina, habaye guhindura izina gusa, aho icyo yitwa BCMDA, bivuga ngo ishirahamwe rukristo rihurikiyemwo abaganga mu Burundi, abaganga b'abakristo. Iyerekwa dufise ihagaze ku ijambo rero muri Matayo 6 ku murongo w'10. Murazi Yesu ko ariko yigisha intumwa ingene zikwiye gusenga. Hari amajambo yavuze, ariko amajambo yavuze hariyo yavuze muri Matayo 6:10 havuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nkuko biri mu ijuru. Mu yandi majambo, umukristo wese kiretse n'umuganga uwo ari we wese, naho yoba ari umukozi wo mu nzu ari umukristo, naho yoba ari umudeje w'ahantu ari umukristo, cyangwa umunyepolitike cyangwa umuke ari umukristo, mission yiwe ni yuko ubwami bw'Imana bugaragara ahari. Sasa nico Yesu yavuga. Rero natwe mu muryango wacu tuvuga tuti aho turi muri biriya biro dukoreramo, muri ya kaminuza twigamo, muri biriya bitaro dukoreramo, muri buriya buyobozi turimo, ubwami bw'Imana bugaragara. Ivy'Imana ishaka biba ari byo biba. Ego niryo yerekwa ryacu. Hariho ukwigishwa, turorganiza amaseminaire, turorganiza amakominion
uko amezi 2 aheze abaganga bo muri twebwe turahura. Twaba twifuza ko ku kwezi byo kubona mugurazi umwanya w'abaganga uragoye, ariko uko amezi 2 aheze abaganga barahura, abayitije bagahura, ikindi naco tugahurira hamwe, hanyuma hakaba ari inyigisho kanaka ituma dukangukira gukomeza umutima w'Imana kwa muganga. Hari biciye mu ntahe, biciye mu nyigisho kanaka, biciye mu ijambo kanaka dusangira, donc tukagenda twubaka uwo mutima gutyo hoye. Ariko kandi ntibigarukiraho, nuko tworganiza des conférences, amahuriro aho dutumira n'abandi badasanzwe bari muri BCMDA, kuko tuvuga tuti umuganga wese wo mu Burundi yogira mission imwe yo kwamamaza ubwami bw'Imana, yo kugaragaza ubwami bw'Imana aciye ahari hose. Rero nico gituma turashinga ingufu cyane kuhindura ivyiyumviro biciye mu kubumenyi bw'ijambo ry'Imana kugira ngo bidushoboze gushika kuri iyo ntumbero. Rero ni kenshi formation y'aba étudiants, formation y'abaganga, formation donc atandukanye muga yose ahuriza hahandi aho umuntu wese aje muri iyo formation canke yigishijwe avaho afise umutima waka avuga ati je bwa bundi ndahari ku bwa Kristo, muri ibyo bitaro ndimwo ndahari ku bwa Kristo. Cyane gose, nyinshi gose. Nakubwiye ko nanje sanzwe no muganga, nabonye we BCMDA ntabwo nguma mu buyobozi bw'ibiro bwa BCMDA, ariko ndumuganga sanzwe nkora akazi ko buganga ku munsi nta kindi nkora no kuvura abantu, kandi je ntaho nkora sanzwe mvura abantu benshi ku munsi. Rero aho nagiye nkora habaho natanga gukora ko maze gukora 2 narakoreye mu ishirahamwe missionnaire The Cries of a Child rikorera mu Bukeye, ahandi ndiko ndakorera muri Village of Fox Ikigutu. Nta kindi nishiramo cyane atari uko imbere umugwayi anje imbere adatahana ishusho itariyo. Ni byiza ko atahana ishusho ya Kristo, avuga ati je nahuye no muganga vraiment, ukuntu yanyakiriye, ukuntu yanyagishije, ukuntu yamvugishije, ukuntu yanyumviriza, atahana nyene uvuga ati ujye muntu nahuye n'umuntu afite urukundo. Rero hari benshi urazi ko si byiza kwishima, mugabo hari abagwayi benshi cyane bantelefona ati muganga wagiye he, ko waduhevye mu Bukeye, wagiye handi. Hari benshi bashingira intahe, hari abo twakorana bambwira ati wowe kuvugiye. Donc hari abantu benshi bagiye batubaza ati umuganga wacu yagiye he. Ivyo rero byaranezera ko navuga ati okay, sinahavuye bamvuma, ahubwo nahavuye bavuga ati uwo muganga yaradukunze, yaradufashe neza, yaratwakiriye neza. Ariko hari ntaye nyinshi zo mu baganga bo muri BCMDA nyinshi cyane zerekana yuko vy'ukuri abantu bari kugikorwa, bariko barasangiza urukundo abantu. Kuko abantu benshi icyo batazi nuko kwa muganga abantu benshi bumva, iyo wumvise kwa muganga wumva ingwara, ukumva umuganga, ukumva n'imiti. Abenshi nico bumva, ariko kwa muganga sivyo bitatu bihari. Kandi umuganga ariko aravura ntabwo ariko atanga imiti gusa, ariko yiruka inyuma y'imiti gusa. Nico gituma twe muri BCMDA tuvuga tuti dukora ubuvuzi cyo bita la médecine holistique, kuko twizera neza ko umuntu atari umubiri gusa. Umuntu ashobora kurwara malaria, iyo malaria ikamuteza ibibazo by'ubwoba bwo mu buzima, cyangwa umutima umerewe nabi kubera condition ariko aracamwo. Rero je ndiko namuvura sinitaho malaria gusa, ahubwo nitaho umuntu. Simvura malaria, mvura umuntu. Aho rero ababitahura cyangwa bitahura uko ndamwakiriye, nuko ndamuganirije, nuko ndamuvuye. Ivyo byose ndamuvura ya malaria cyangwa yindi ndwara, ariko nkanamuvura no ku mutima bivanye n'urukundo namuhaye. Rero kwa muganga ntabwo tuvura gusa, ariko turatanga urukundo, turapartage urukundo rwa Kristo. Ni nayo mission yacu mu Kristo wese. Ego. Abakristo benshi ingorane tugira cyangwa twagize mu Gifaransa nico bita la dichotomie spirituelle et séculière. Bivuga iki? Bivuga mu mitwe y'abakristo benshi
bazi yuko ibikorwa vy'Imana, icyo bita ibikorwa vy'Imana, ibikorwa byo ku rusengero, kuririmba, kuvuga ubutumwa, gukora mu isengero, gutera intege abakijijwe, kuvuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa. Hanyuma ibindi navyo muri vie professionnelle, ivyo bakora muri bo benshi avuga ati je hariya naho Imana yampaye kugira ngo ndondere umukate, hanyuma nshobore kuyikorera neza hariya ku isengero. Dikotomi bavuga donc ni bibiri urabiciye ngo kubiri, ariko mu ijambo ry'Imana cyangwa nico Yesu ashaka ntigera yita ibikorwa vyiwe ivyo mu isengero gusa. Oya, ahantu hose uri, sibyo, ahantu hose uri umukristo, uri mu gikorwa cy'Imana, teza kugendana ivyiyumviro kuri mu gikorwa cy'Imana. Jewe nka jewe nsanzwe ndi no muvuga butumwa, mvuga ubutumwa henshi mu gihugu, mvuga ubutumwa nabaza no kuvuga no mu gihugu no hanze y'igihugu. Mugabo iyo ndiko ndavura umugwayi sindabitandukanya cyane niyo ndi kuri podium ndiko ndavura, ndiko na shinginaye cyane, ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Muri je mu vyumviro vyanje byose birangana, kuko ndi umukozi w'Imana ku isengero, nkaba ndi umukozi w'Imana mu bitaro kanaka nkorera, nkaba ndi umukozi w'Imana mu nzi wanje no mu kibano, ivyo nkora byose. Yego rero raziko ni ijambo ry'Imana riri muri Colossiens 3:23 avuga ngo ivyo mukora byose abantu bacagura, ivyo mukora byose, nimba uri kutera urushinge, nimba uri kumviriza umugwayi, nimba uri kuvuga ubutumwa, nimba uri kurafasha ugowe, ivyo mukora byose mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, sivyo? Icyo cyumviro rero muze kuri 24 cyangwa ngo muzi yuko muzohabwa impera salaire, burya Imana irahemba, muzi ko muzohabwa impera na shobuja mukuru niyo wa mwandu, shobuja uwo Kristo niwe mukorera. Borumva dusaba boss, sivyo? Dusaba boss babiri, dufise umuboss mukuru n'umuboss mutoya, kandi bose barakomeye. Umuboss mutoya no jana ntwara yamaye akazi, umuboss mukuru ni data wo mwijuru. Mugaro Paulo acavuga ati mviriza, naho ufise umuboss mutoya, ivyiyumviro vyawe bishire ku muboss mukuru, ivyo ukora byose bishire ku muboss mukuru. Rero bisigura ngo nta kitari gikorwa cy'Imana ku muntu yakijijwe. Ego umuntu wese yibaza ko kuvuga ubutumwa biruta kuvura, biruta gukora mu gikoni no kubeba imbabura, kuri kabikora ashimisha data, nta difference n'imwe. Amashengero dukorana neza na BCMD ko twateye imbere niyo n'uwo muryango ntiwigeze uzima bivanye ku mashengero. Icyambere abari muri BCMD bakukira amashengero, abapastori babo baba bizi ivyo barimo, abakozi b'Imana benshi haba je naho sengera kuri bombe aho cyangwa handi, abakozi b'Imana badutera intege ati kiriya gikorwa muri ko cyo kugaragaza ubwami bw'Imana kwa muganga mugikomeze, turi kumwe namwe, turabasengera, tubahaye uruhusha, ibikorwa byose dukora twama tubona support canke gushigikirwa n'ishengero. Nimba ari ama conference dutegura kugira ngo dutumire abantu, abari ama conference manini kumbure n'uburyo bwacu budashobora gukwira byose, kuko conference kumwaka turagira conference tukahamagara abantu bose bakora kwa muganga, baba abaganga, baba abaforoma, baba umuntu wese yumva yuko akeneye kuba ekipe kubakwa kugira ngo agaragaze ubwami bw'Imana hari. Ibyo rusanga bitwara uburyo bwinshi. Rero ama eglise aradufasha gose. Icyambere aradufasha kuri mobilisation y'abakristo babo bazi bari muri domaine médical, donc bari mu kiganga, donc muri domaine y'ubuvuzi, aho bati hariho ishirahamwe yitwa BCMDA riko rero tunganya iki muraraba musimbireyo. Kandi abenshi feedback ziba zimeze neza, ntiba regret igituma babaje muri conference. Hama ikindi naco nuko abenshi bagiye badutera intege, icyo bita mentorship. Ari abapastori bagiye badutera intege batubwira ati mwakora gutya. Ego donc turashima cyane partenariat, hama kandi twizera neza ko muri kazoza nk'abaganga natwe ari cyo dukora kwishenge ko n'ubu hari icyo twatanguye kumbure turaja kubivuga.
Bo BCMDA turafise abagenzi, turafise abakunzi. Ariko kenshi iyo uvuze ati turafise abagenzi cyangwa abakunzi, abantu benshi bumva amafaranga. Ati barafise amasponsor ava hirya no hino. Ariko ntabwo ari partenariat mu by'amafaranga. Ni partenariat, ni ubucuti buhagaze icyo tubigirako natwe icyo batwigirako. Rero BCMDA isanzwe iri kumwe ari ushyirahamwe Rukristo ku isi yose. Kuva muri 2018 niho twasaba kwinjira muri iryo shyirahamwe. Rihuriramwo abaganga n'abadentiste b'abakretien, donc abakirisu bari ku isi, bari mu bihugu birenga 120. Rero twabonye ko ari vyiza yuko twokwifatanya n'abandi kugira ngo tubigireko, kuko hari ivyo bageze kure tubigireko vyinshi. Rero muri iryo shyirahamwe hariho muri East Africa, ibihugu byose biri muri East Africa bisanzwe bifise imiryango navyo ihurira muri ICMDA. Rero muri East Africa dusanzwe dukorana cyane n'ibihugu byose muri East Africa muri iyo ntumbero yo kwamamaza ubwami bw'Imana kwa muganga. Turahurira mu conference, tugahurira mu seminaire atandukanye, tugahurira mu prière en ligne ku Zoom, dusengera ibihugu. Nko mu minsi yezeho twariko dusengera Burundi, abantu bose bari muri ivyo bihugu bavuga ati tuze guhurira kuri Zoom dusengera Burundi, dusengera le domaine médical mu Burundi. Hama kandi si muri East Africa gusa, je nk'umurongozi wa BCMDA nsanzwe ndi muri komite yo muri East Africa, ariko kandi turi no mu bucuti n'ibihugu biri francophone buri muri iryo shyirahamwe Rukristo, naho nyene ndimo muri komite y'iryo shyirahamwe francophone. Rero twese mugurumva duca duhurira muri iyo ICMDA, donc shyirahamwe Rukristo ry'abaganga mu isi yose. Rero turabigira ku bintu byinshi cyane. Narabonye yuko twe turi nyuma gose, sinzi ngira Imana izoduteza imbere. Abakirisi bo mu Burundi turi nyuma cyane, kuko hari ikintu maze kubona iyo abakirisi bo mu Burundi uko biga cyane bagira ama diplome menshi, baronka amatitre menshi, womengo ibya Kristo bigenda bigabanuka. Ariko twabonye abandi, twabonye abahindi, twabonye abanyaburaya cyangwa abanyamerika, aho usanga umuntu ari professeur yasohoye ibitabo, yagize ibintu byinshi bikomeye, mugo gasanga nta kindi apromoting atari ubwami bw'Imana, nta kindi avuga, asohora ibitabo kagira iki akiyopoza ku bintu byinshi biza mu isi, amavortement n'ibindi byose, ugasanga bari imbere bavuga ati no, turi ngaha ku bwa Kristo kugira ngo tuzibire ibi bintu. Rero natwe tuko turabibona, icyo tuzoba cyose muri kazoza tuzokibera Yesu nyine. Imigambi irahari. Icyambere d'abord no gukomeza ibyo dusanzwe dukora, la formation, kwigisha abantu bakorera kwa muganga b'abakristo, formation kugira ngo by'ukuri ivyiyumviro by'ubwami bw'Imana bikomeze kubuzura aho bari hose, babumuco. Ikindi naco nuko turafise n'ivyo twatanguye twifuza gukora kandi kubandanya. Rano mashengero nibo baturungitse ivyo, baturungitse kwiga, abavyeyi, abene wacu twagiye mu buvuzi kugira ngo abo bantu bose abarundi bagira amagara meza. Rero twiyumviye ati reka none ko tutarashika aho twofasha Burundi bwose, ni gute twohera hajya wewe usanzwe usengera nanjye nsanzwe usengera, kugira ngo tugire icyo dukoze kuvyerekeye amagara y'abantu, kuko abantu bari mu kutamenya kwinshi. Umuntu arakizwa yahoramwe ibiyeri 10, yakizwa gacamwa amafana 20. Aje bati Imana yatubujije kuboregwa. No, kuboregwa ibiyeri 10 nicyo kimera kuboregwa amafana 20. Bagazosanga abantu bafungura nabi, bajya nabi, bama mu bisukari by'umwanya wose, kandi twari ingwara nyinshi zishobora kubafata. Rero twavuze ati rero nka BCMDA ni vyiza yuko duha umuco ishengero akuvyerekeye amagara meza, icyo bita education pour la santé. Rero twaranatanguye ku mashengero, turagenda tukagira rero programme d'office ya dépistage ya hypertension na diabete. Turagenda mu ishengero kanaka, hanyuma tukabagira dépistage ku buntu. Dépistage niho bakwipimisha, tukabapima igisukari
tukabapima n'indwara y'ivumbuka ry'amaraso icyo bita hypertension. Hanyuma ariko cyongeye kubapima tugaca tunabigisha kugira ngo uwo zitarafata amenye ingene yikingira. Si izo gusa, education pour la santé tuzozigira ku ndwara nyinshi, muga turifuza kuzana umuco ku byerekeye ubuvuzi, byerekeye amagara meza ku ishengero rya Kristo no ku barundi bose en general. Tuko turiyumvira n'igiki twokora kugira ngo n'umurundi ari bwambarangwe, n'umurundi ari mu Kirundo hano kure cyangwa Makamba hano kure, turazi yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busanzwe bubikora, busanzwe bwigisha abanyagihugu, mugabo natwe twongeye ko ni namata abavya amasoro ko mu Kirundo bivuga. Rero ivyo donc turabikora. Hama kandi turafise n'umugambi twifuza yuko twofasha ugwaruka kubigisha ivyerekeye ingwara zimwe zimwe, ivyerekeye ingwara zica mu bihimba vy'irondoka, bagira ubumenyi buvuye kuri ico. Turifuza kusensibiliza kucerekeye gukorora inda kiri mu mitima yacu muri BCMDA. Turifuza gusensibiliza ugwaruka ibintu vya avortement n'ibintu mwisi muri kino gihe bigezweho, biriko birashigikirwa n'amahanga, biriko birashigikirwa n'abantu bose bakomeye mwisi. Ariko natwe tuvuga ati no, nk'abantu bamenye Imana ni igiki twokora kugira ngo ugwaruka rwacu tuzibire, donc tutaronerwa amavortement asanzwe akogwa. Ariko iyo ugiye kuraba usanga ari mu kutamenya. Rero ni gute twebwe nk'abaganga baba Kristo twama twakira abo bigeme, twama twakira abo bana babagize ingorane, ni gute twashobora kubafasha. Rero hari umugambi ujanye n'ivyo twifuza kuzokora kugira ngo dushigikire cyane, twigishe ugwaruka ko cerekeye ico, hama tunafashe nabo baba bagize izo ngorane, bifuza ati naratahuye ibi bintu si vyiza, naho hariho pression zo mu buzima zibintuma burya nta muntu akorera imbanye avuga ngo biramuryoheye. Baya benshi bati ninamuvyara nzomushirahe, namuvyara ubuzima bwanje burahagaze, namuvyara ibi n'ibi baratubatereka basi, naho nta kwanka, nta kundi neza ho gukorora. Mugabo n'abantu benshi nagiye mfasha, aba jeune fille benshi nagiye mfasha, sino nabaharura nkabakurikirana, bikansaba nuko nshiramo n'uburyo bwanje kugira ngo bikunde kubashikana bibaruka. Hama bakagaruka mu nyuma banshimira ati muganga ikiza wankoreye, ubu mfise umwana ndamunezererewe, abe muhiri wacu baramunezererewe, kijya gihe nagira ndamukorore sinomubonye, nukuri Imana iguhezagira. Mfise ama feedback menshi y'abantu nafashije gutyo. Mugabo bisaba rero sacrifice. Mugabo rero nuco ndamye ndakubwira, iyo ufise umutima w'Imana nta kintu na kimwe kitagushobokera. Icyambere kiroroshe nuko marazi ubu turi buhinga ngurukana bumenyi. Turi buhinga ngurukana bumenyi nibwo bugezweho. Umuntu wese akeneye kumenya BCMDA arashobora guca kuri Facebook. Kuri Facebook arabona amafoto y'ivyo dukora, arabona ama contact y'abantu au contacta. Moi-même ni nimero yanje canke yego, je nimero yanje ni 79 593 287 ndayikoresha kuri WhatsApp canke kuri call isanzwe. Ariko ugiye kuri Twitter uradusangaho BCMDA, ugiye kuri Facebook uradusangaho BCMDA. Kumbure muri izindi minsi za tuzocaho, hanyuma aradukontakta tukamurangiraho dukorera maze tukaganira.